ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti banywanyi mwabonye bucya, mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3. Ndabasuhuje mwese kandi bahaye ikaze kuri radiyo yanyu. Tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari bya Afurika, arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Nyuma yacyo ni ikiganiro cy'umuziki. Mbashimiye ko mwahisemo radiyo ijwi ry'Amerika. Muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Baguverineri w'intara y'Amajyepfo ku ruhande rw'u Rwanda n'uya Kayanza mu Burundi ejo bagiranye ibiganiro bigamije kunoza imibanire y'izo ntara zombi. Ni ibiganiro byabereye mu murenge wa Ruheru w'akarere ka Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda. Hanabaye igikorwa cyo gushyikiriza u Rwanda abaturage barwo 7 bafatiwe mu Burundi bariyo mu buryo bunyuranije n'amategeko. Umunyamakuru wacu Themistocle Mutijima abahiye inkuru. Ku ruhande rw'u Rwanda, Madame Kayitesi Alice utegeka intara y'Amajyepfo yaraherekejwe n'abategetsi mu nzego za gisivili n'iz'umutekano, haba ku rwego rw'intara ndetse no ku rwego rw'akarere ka Nyaruguru. Ni nako byari bimeze kuri mugenzi we Koloneli Cishahayo Remy utegeka intara ya Kayanza ihana urubibi n'iy'Amajyepfo ku gice cy'akarere ka Nyaruguru mu Rwanda. Mu kiganiro n'abanyamakuru, aba bategetsi b'intara bagaragaje ko hari icyizere ko imigenderanire y'ibi bihugu bituranye ishobora kuba iri hafi kongera kujya mu buryo, nubwo nta gihe kizwi imipaka ishobora kongera kuba nyabagendwa. Ku bwa Koloneli Cishahayo wari wasuye mugenzi we wo mu Rwanda, yavuze ko ibyo birimo kuganirwaho n'abakuru b'ibihugu byombi kandi abo bifuriza ineza ibihugu byabo. Munazi yuko igihugu cy'u Burundi n'cy'u Rwanda ari ibihugu by'abavukanyi, ni ibihugu dusangiye imico, ni ibihugu kandi tuvuga ururimi rumwe, ni kuvuga rero ni igihugu cy'abavukanyi. Turagomba rero yuko imigenderanire isubira gutangura. Abayobozi b'ibihugu byacu, nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda General Paul Kagame, turazi yuko bariko barabitunganya n'abayobozi bakunda ibihugu byabo, n'abayobozi bakunda abanyagihugu babo. Turazi ko bazobitunganya byose bikasha mu buryo. Natwe nk'abatware bayoboye intara turarindiriye, twizeye kandi turazi yuko bizokunda imbere zikuguru. Koloneli Cishahayo Remy yabwiye abanyamakuru ko abaturage 7 bafatiwe mu ntara ayoboye mu ntangiriro z'uku kwezi bakozweho iperereza, inzego zibishinzwe zigasanga nta bagizi ba nabi babarimo, ahubwo baragenzwaga no guhaha. Ibyo bigaragaza uburyo abaturanyi bo ku mpande zombi banyotewe no kongera kugenderanirana nk'uko byahoze mbere. Nyamara mugenzi we w'intara y'Amajyepfo Madame Kayitesi Alice agasaba abaturage kwihangana mu gihe iby'ifungurwa ry'imipaka bitaranozwa. Nk'uko mubibona abaturage koko ni benshi bafite inyota yo kwinjira. Icyo twavuga ni ugukomeza kubihanganisha, ariko kandi tunabizeza ko ni ibiganiro byatangiwe n'abakuru b'ibihugu kandi twizera ko tuzabona igisubizo mu gihe cya vuba. Ibihugu byombi bikaba byakongera kubana, bikaba byakongera kugenderanirana nk'uko byari bisanzwe. Mu bihe byashize ku butaka bw'u Rwanda harimo n'aha muri Nyaruguru hagiye hafatirwa abarwanyi b'umutwe wa FLN. Inzego z'ubutegetsi zikavuga ko abandi bacitse bambutse umupaka bakajya mu gihugu gituranyi cy'u Burundi. Ni ibirego ku ruhande rw'u Burundi batahwemye gutera utwatsi. Ku birebana no kuba hari icyaba abaguverineri bombi babiganiriyeho, Madame Kayitesi Alice ati: muri rusange twaganiriye ku kijyanye n'umutekano w'abaturage bacu, ariko ibijyanye n'igisirikare cyane ndetse n'imitwe yitwaje intwaro kigira ubundi buryo ndetse n'izindi nzego gishinzwe zikiganiramo. Ariko muri rusange twaganiriye ku kijyanye n'umutekano, umutekano w'abaturage ba Kayanza, umutekano w'abaturage b'intara y'Amajyepfo. Ibyo nibyo twakomeje kuganiraho, ibindi nabyo bikomeza kuganirirwa mu nzego zibishinzwe. Mugenzi we wa Kayanza ariko agashimangira ko abategetsi ku mpande zombi bagiye kurushaho gukorana mu rwego rwo kuburizamo icyahungabanya umutekano kuri buri ruhande. Abanyarwanda twizeza yuko atankozi y'ikibi izova mu Burundi biza gutera u Rwanda, iyo ntituzoyihanganira. Nibaza yuko ibyo tugiye kubikora twese kandi twahanye n'amakontakte kugira ngo tuze turavugana, kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe kiza kononera intare iyi canke iyindi. Ndetse mwabonye yuko n'abayobozi barabi by'ingabo n'umutekano bose bari hano cyane cyane mu izi ntara zacu, kugira ngo ejo tuze turavugana, ntihagire inkozi y'ikibi izokora amashano mu gihugu cy'u Rwanda ngo ihungire i Burundi cyane ikorere amashano mu gihugu cy'u Burundi ngo ihungire mu Rwanda. Ibi biganiro bihuza abaguverineri b'Amajyepfo mu Rwanda na Kayanza mu Burundi bibaye mu gihe abategetsi b'ibi bihugu bituranye bamaze iminsi bagaragaza ubushake bwo kongera gutsura umubano wazambye kuva mu 2015 ubwo ihirikwa ku butegetsi ry'uwatwaraga u Burundi nyakwigendera Pierre Nkurunziza ryaburizwagamo.
inzego zishinzwe ubutasi mu Rwanda zaherukaga gushyikiriza iz'u Burundi abarwanyi 19 b'umutwe wa Red Tabara bari bafatiwe ku butaka bw'u Rwanda. Igikorwa cyari gihagarikiwe n'urwego rushinzwe kugenzura ibibazo by'umutekano ku mipaka mu bihugu byo mu karere IJVM. Ni igikorwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi Bwana Evariste Ndayishimiye yashimye, ariko asaba ko u Rwanda rwatera indi ntambwe rukanashyikiriza igihugu cye abashatse guhirika ubutegetsi bakagezwa mu butabera. Temistokle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Urakoze Temistokle Mutijima. Igisirikare cy'u Rwanda cyaraye cyemeje ko gifatanije n'ingabo za Mozambique bari mu myiteguro ya nyuma yo gufata imijyi minini yarimo ibirindiro by'inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bwa Mozambique. Inkuru mugezweho na mugenzi wacu Asumta Kaboyi ari Kigali mu Rwanda. Aya makuru yemejwe n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Colonel Rwivanga Ronald mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika. Colonel Rwivanga avuga ko inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bwa Mozambique zirimo gutakaza imijyi myinshi zari zarigaruriye. Rwivanga yumvikanishije ko aho imirwano igeze bitanga icyizere cy'uko intambara ingabo z'u Rwanda zifatanije n'iza Mozambique yaba igiye kugera ku musozo. Intagondwa z'inyeshyamba zimaze gutakaza imijyi mikuru zari zarigarurije, imijyi nka Palma, Kionga, Tete, Zambia, Kirimane yo mu karere ka Palma, n'indi mijyi nka Diaka, Awase, Mumu. Mu kanya twamenye ko zimaze gutakaza n'undi mujyi witwa Mutotwe uri nko ku birometero 10 uvuye mu mujyi wa Masimbo wa de Praia, ariko barimo gusatira umujyi mukuru wa Masimbo de Praia, ari wo mujyi ufatiye runini izo nyeshyamba. Uyu muvugizi yumvikanishije ko umujyi wa Masimboa de Praia ahafatwaga nk'icyicaro cy'intagondwa uramutse ufashwe imirwano yabigeze ku musozo. Imijyi bamaze gutakaza ntabwo yari ikomeye nk'uyu mujyi. Uyu mujyi ni nkawo mujyi ukomeye, ariko inyeshyamba zisa naho zacitse intege. Urebye niho hanyuma basa naho bafatiriye. Urumva icyo gitero nikirangira barasa naho bacitse intege. Ugereranije nuko imirwano yatangiye byifashe n'uyu munsi aho bigeze, umuntu yavuga ko iyi mirwano igeze kuri kangahe, birimo kugana hehe? Ubwo twavuga nko kuri 80, kuko uriya mujyi usigaye niwo basa naho bari barafashe bawita uwabo, akaba ari nawo ibikorwa byinshi byabo byakorerwaga. Ngo intambara yose niho yakorerwaga. So nibatakaza uyu mujyi, ndakeka ko ingufu zabo ziza kuba zagabanutse cyane. Ni ukuvuga ngo ibyerekeranye n'imirwano byo bizaba bisa nkaho bigeze ku musozo. Twavuga ko nibura 90% tuzaba turangije ibintu byo kurwana, hasigaye noneho kumubiriza no kubaka inzego z'umutekano. Ijwi rya Amerika ryifuje kumenya igihe ingabo z'u Rwanda zizavira mu gihugu cya Mozambique mu gihe intambara yaba irimo kugenda igana ku musozo. Uyu muvugizi atangaza ko kugeza ubu icyo gihe kitaramenyekana. Birakomeye Asumta kuvuga ko tuzamara igihe kingana gitya. Ibintu byo kubaka inzego z'umutekano bifata igihe, ariko twebwe twihaye inshingano. Izo nshingano nituzigeraho tuzahita rwose twitahira. Colonel Rwivanga uvugira ingabo z'u Rwanda asobanura ko kugeza ubu n'ubwo izi nyeshyamba zimaze gutakaza imijyi myinshi zari zarafashe, hataramenyekana umubare nyawo w'izamaze gusiga ubuzima muri ibi bitero. Biragoye cyane kumenya umubare bamaze gutakaza. Iragenda ihindagurika ku buryo gupresiza bitoroshye. Cyane hari abo bagenda batwara mu gihe barimo kugenda, hari abo tudashobora kugeraho ngo tubare neza dupresize umubare. Colonel Rwivanga yemereye Ijwi rya Amerika ko nta musirikare w'u Rwanda wari wagwa muri ibi bitero, gusa yumvikanisha ko harimo bake atavuze umubare bagiye bakomereka kugeza ubu bakirimo kwitabwaho. Hagiye gushira ukwezi ingabo z'u Rwanda zirimo abasirikare n'abapolisi bagera ku 1000 boherejwe mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. Iyi ntara imaze igihe izahajwe n'ibikorwa by'iterabwoba n'umutekano muke bikorwa n'umutwe w'inyeshyamba w'abahezanguni biyitirira idini ya Islam uzwi muri ako gace nka Al-Shabaab. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Urakoze Asumta Kaboyi kuri iyi nkuru. Mukomeje kumva radiyo yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
uyu ni umunsi wa kabiri w'uruzinduko rwa perezida wa Centrafrica Faustin Archange Touadera mu Rwanda. Arasura umudugudu w'icyitegererezo mu murenge wa Kinigi mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'igihugu. Ibihugu byombi byaraye bisinyanye amasezerano arimo ubufatanye mu by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, gucunga umutekano n'areba ubwikorezi. Abakuru b'ibihugu byombi Faustin Archange Touadera na mugenzi we Paul Kagame bahaye ikiganiro kuri uyu wa kane. Abanyamakuru mugenzi wacu Eric Bagirubusa yaragikurikiranye. Mu kiganiro bahaye itangazamakuru abaperezida bombi bashimye imibanire hagati y'u Rwanda na Centrafrica. Bwana Touadera yavuze ko muri rusange hari byinshi abaturage b'ibihugu byombi bahuriraho kandi ko hari n'ibindi Centrafrica ikeneye kwigira ku Rwanda. Notre visite ici à Kigali nous donne également l'occasion. Ati uruzinduko rwacu hano i Kigali ni umwanya mwiza wo kongera gushimangira ubutwererane buhamye, ariko nanone no gusangira ibitekerezo ku bibazo byo duhuzaho inyungu ku rwego rwa twembi mu karere no ku rwego mpuzamahanga. Ubutwererane bwacu twembi naje kugushimira abaturage b'abavandimwe b'Abanyarwanda n'umuvandimwe wanjye Perezida Kagame ku bw'inkunga z'uburyo bunyuranye bateye Centrafrica mu bushakashatsi no gutsimbataza amahoro n'umutekano n'iterambere ry'ubukungu. Abanya-Centrafrica barashaka kwigira ku iterambere ry'ubukungu bw'u Rwanda, ariko nanone no ku rugero rw'ubwiyunge bwatumye abantu babana. Muri icyo kiganiro n'abanyamakuru, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yabajijwe ku gutandukanya iby'ingabo u Rwanda rwohereje ku masezerano hagati y'ibihugu byombi n'izindi ziriyo ku ruhare rw'umuryango w'abibumbye. Aha Perezida Kagame yasubije ko intego ari imwe yo kubungabunga amahoro, gusa yumvikanishije ko aboherejwe ku bwumvikane bw'ibihugu byombi byari mu mugambi wo gutabara bwangu, kandi ko byagaragaraga ko umujyi wa Bangui wari usumbirijwe n'inyeshyamba. The Central African Republic, which was under pressure of these groups. Repubulika ya Centrafrica yari ku gitutu cy'imitwe yitwaje intwaro, bakora byihuta cyane bagerageza guhungabanya Centrafrica igihe yari yinjiye mu matora muri kiriya gihe, kandi iriya mitwe yitwaje intwaro yariyongeraga cyane itera ubwoba umurwa mukuru. Yego MINUSCA yari iri hariya, yego, kandi ndabyizeye ntashidikanya ntibashakaga ko ibyabaye biba, ko inyeshyamba zigabiza umujyi wa Bangui zigatobatoba amatora, ariko bari bagikora inyigo. Rimwe na rimwe iyo bigeze mu nzego bikunze kugira ingaruka ku byemezo bifatwa. Ndatekereza ari ibyo byakozwe. Uruzinduko rwa perezida wa Centrafrica rubaye rusubirira urwa Perezida Kagame w'u Rwanda aheruka kugirira muri Centrafrica mu mwaka w'2019. Abasesenguzi mu bya politiki bakemeza ko imibano y'ibihugu byombi irushaho kumera neza, ariko se ibi bimara iki abaturage b'ibihugu byombi? Ikibazo nabajije Bwana Christopher Kayumba, umusesenguzi muri politiki mpuzamahanga. Inyungu ku muturage yenda ni inyungu zijyanye n'ubucuruzi, kubera yuko nk'uko ubizi hari abanyarwanda bari muri Centrafrica bacuruza, ndetse n'ibindi bihugu bya Afurika yo hagati n'amajyepfo, ariko harimo n'igihombo kitajya gisobanurwa, kubera yuko nk'ingabo zoherezwa hanze nk'izoherejwe Mozambique ntabwo hasobanurwa ese ayo mafaranga azakoreshwa azavahe. Ndabizi yuko umuvugizi w'ingabo yavuze yuko u Rwanda rwo ruzishyura, ariko nk'uko ubizi ubukungu bw'u Rwanda ubu ngubu bumeze nabi cyane, ku buryo n'amafaranga twiguriza uyu mwaka yageze kuri 76.2%. Ukibaza rero igihugu gikeneshejwe na COVID, igihugu gikeneshejwe n'amadeni, ukuntu cyatangira no kujya gutanga amafaranga kugira ngo kirinde umutekano w'ibindi bihugu, ndetse ibyo bihugu bise binakisha ubukire. Kugeza ubu ibikorwa by'imigenderanire hagati y'ibihugu byombi byaratangiye, ndetse hari n'abanyarwanda basigaye bakorera ibikorwa by'ubucuruzi muri Centrafrica. Uruzinduko rwa Perezida Touadera ruje nyuma y'igihe gito u Rwanda rwongeye kohereza indi batayo ya gatatu igizwe n'abasirikare 750 mu bikorwa byo gucunga umutekano muri Centrafrica. Hakwibutsa ko n'amatora y'umukuru w'igihugu aheruka muri Centrafrica ingabo z'u Rwanda zari ziyacungiye umutekano kuko byashobokaga ko inyeshyamba zayadurumbanya.
Biteganyijwe ko perezida wa Centrafrica n'itsinda bari kumwe bazasura ahantu hatandukanye, nk'aho kuri uyu wa gatanu asura umudugudu w'icyitegererezo wubatswe mu murenge wa Kinigi mu karere ka Musanze, aho ni mu majyaruguru y'igihugu. Bagira ubusa, Ijwi ry'Amerika i Kigali. Mu Burundi, komisiyo y'igihugu ishinzwe kumenya ukuri no kunga abarundi CVR yerekanye kwigejeje ibikorwa byo gushakisha abantu bishwe mu mwaka w'1972 mu mujyi wa Bujumbura. Umukuru wayo yarayatangaje ko bamaze kubona amakuru menshi yerekana ko abantu bo mu bwoko bw'abahutu barenga 10,000 bishwe bagahambwa mu binogo rusange Bujumbura. Pierre Claver niyo nkuru. Umukuru mu CVR, Commission Vérité et Réconciliation, ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi, watangaje ko mu ndwi zibiri umaze utanguye igikorwa mu gisagara ca Bujumbura, umaze kumviriza abantu barenga 50 bakavuga ico bazi ku bwicanyi bwabaye mu mwaka w'1972. Abo bagizwe hanini n'abarokotse canke abahaburiye ababo. Pierre Claver Ndayicariye yemeje mu kiganiro yahanye abamenyesha amakuru kuri uyu wa kane ko amakuru uwo mugwi waronse ari uko hiciwe abantu benshi barenga 10,000 bo mu bwoko bw'abahutu. N'abahumure bakuze tumaze kumviriza, uwufise imyaka mike muri bo afise imyaka 60, uwufise myinshi nawe afise imyaka 85. Erega baratubwiye neza na neza ko inzego z'igihugu na gisirikare, abo mu ntwaro, abakozi bo mwigendereza sûreté, abo muri parke, abari barongoye umugambwe UPRONA, eka abari bafise ubutegetsi aribo babica bigacika mu gufata abantu, mu kubica no mu kubanyaga utwabo. Ubwo bwicanyi bwahiga uruhande rumwe bw'abarundi, abahutu bize n'abandi bafise ubuzima bwisununuye. Yamara ico gikorwa c'umugwi CVR kirategwa ivyatsi n'abatari bake, cane cane abaharaniye inyungu z'ubwoko bw'abatutsi. Emmanuel Nkurunziza atwara igisata c'ishirahamwe Ase Genocide Cirimoso rigwanya ihonyabwoko mu Burundi yabwiye Ijwi ry'Amerika ko uwo mugwi CVR wihaye intumbero yo kwegeka amabi yo mu mwaka w'1972 ku bwoko bumwe bw'abatutsi. Igikorwa ca CVR ihari uno munsi ari ukwiyobagiza kugira ngo irondere ukuri canke yerekane kuri kwirondera kuri aho kutari, ariko ntawo kwibagira yuko 72 mu tariki 29 z'ukwa kane bice bizimanganya babatutsi isinzi ibihumbi n'ibihumbi bicwa kuri uwo mugoroba, ariyo yabaye itariki ya mbere ugomba guhonya abatutsi. Uko iminsi ihera niko ikomeza yiyerekana yuko ikora ibikorwa byo kugomba kweza umugambwe CNDD-FDD aho kwandika ukuri. Ari naco gituma dusubira kwibutsa yuko atagikorwa na kimwe bariko barakora umuntu yoha agaciro, kuko ibikorwa bariko barakora si byo kuzuriza abarundi, nivyo kweza, nivyo gukundwa kaza uwo mugambo utwara ku banyagihugu cane cane nk'ubwoko bw'abahutu kugira ngo bazimanganye ihonyabwoko n'abaje kumara abatutsi. Mu kurangiza rero twoca dusubira tugasaba cane cane amakungu n'abarundi bene bacu bakarikanura. Ico bikoze umugwi CVR wamenyesheje ko amakuru umaze kuronka yerekana ko hari n'ubundi bwoko bwishwe mu gisagara ca Bujumbura. Ico gihe baratubwiye ko hari abatutsi b'umutima bagerageje gukingira abahutu bagira bicwe, kandi muri abo batutsi hari ababizize. Abasirikare bavuga ko bariko barahiga abamayimurere baje gufasha abahutu ingwano mu Burundi. Aho bata abishwe ikivunga hari ku Buterere. Aha ishirahamwe Ase Genocide Cirimoso rigwanya ihonyabwoko ribibonamwo amahinyu, rikavuga ko ico gikorwa kizohava gicanishamwo ubwoko butandukanye aho kubunywanisha. Bariko bagomba kwerekana ko bitaho bose, gutyo bice byitwa yuko bwa bundi CVR itariko igomba kwikundwa akaza ku bahutu gusa, ariko none igomba inerekane yuko inatohoza kuri bose. Twebwe tukaca tubitera ivyatsi tukabituma urutoki tukereka bose abafise ico bakurikirana ko mu Burundi yuko iyo ari ingendo yo kuzibiza yo gusufovya ukuri.
umugwi severe wemeza ko umaze kuzura ibisigarira vy'abantu bishwe muri 72 mu gisagara ca Bujumbura kandi ko ari igikorwa kikibandanya. Imbere yo kuja mu gisagara ca Bujumbura, umugwi severe wabanje gukorera ibikorwa nk'ivyo mu ntara za Karusi, Makamba, Rumonge, Bururi, Muyinga na Kirundo, aho uvuga ko ibisigarira vy'abantu barenga 100,000 bimaze kuzugwa. Inama nkenguzamateka y'u Burundi isaba ko ubwo bwicanyi bwo kwitwa ihonyabwoko ry'abahutu yamara ico caha ntigihurizwako na bose. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika. tukiri ku Burundi mu ntara ya Bujumbura muri quartier ya Kamenge hari ishyirahamwe ryihaye intego yo guteza imbere abakenyezi n'abigeme, abagore n'abakobwa, ryitwa Wise Woman. Rimaze imyaka 2 rishinzwe ariko rifite ibikorwa mu gihugu hose. Navuganye n'ushinzwe imigambi muri iryo shyirahamwe Maître Solange Murerwa, atangira ambwira uko bagize igitekerezo cyo kurishinga. Byatujemo rero nk'uko abantu bose biyungunganya, abantu bose baja hamwe bakavuga ati turabe ikintu twokora, niba uri umukozi wa leta, niba uri umudandaza, niba uri iki, na cyane cyane turabira ku karorero ka nyir'icubahiro mukuru w'igihugu akamaguma dutera, abantu bose nibaje hamwe biyungunganye barabe ico bokora, kuko akazi ka leta ntigashobora guteza umuntu imbere canke ngo gaheze ibibazo umuntu agenda ahura navyo vyaba ivy'uburyo canke ivy'ibindi. Rero turavuga tuti reka tuje hamwe natwe nk'abakenyezi baciye ku ntebe y'ishuri, nk'abakenyezi bari ngaha mu Burundi, turabe ukungene twoja hamwe turabe ico twokora. Ni muri iyo ntumbero rero iryo shirahamwe ryacu ryabayeho. None ibikorwa mumaze kugeraho bigaragara magingo yani nk'ibihe? Ibikorwa tumaze kugeraho, turamaze gutegura inyigisho. Mu vyo dukora turagira inyigisho ku bakenyezi b'abirimizi, abakenyezi bakiri bato bariko baragerageza kwiteza imbere, tukamwereka umuntu wese ukungene yo kwiteza imbere biciye ku mpano Imana yamuhaye. Aho turafise amasosiyasiyo y'abadamu bajisha, abarya bagera vya vaneri, bajisha ivy'ibiseke, bajisha ibitako. Abo hari abo twagiriye encadrement, tukabigisha, tukabereka ukungene ivyo bintu byabo babikoze byoshobora kubateza imbere. Hanyuma turafise na volley yo kwigisha ugwaruka, abana babigeme mu mashuri, tukabigisha indero, runtu, muco kama, ukungene umwigeme yo kwiga amashuri akayaheza adatwaye inda, atayaciriye hagati kandi akiga amashuri menshi. N'ivyo turabifise. Hariho n'igitabo dufise twanditse citwa Mwigeme kazoza kawe kari mu minwe yawe. Ico gitabo kiriho rero tugenda tucigisha abana batandukanye mu mashuri, tukagira amadesante, tukagenda kubasanga ku mashuri. Hariho n'igikorwa duheruka kurangura nyene co muri uwo mugambi wo kuba hafi abana babigeme, aho twabahaye amakotex. Twarahaye abana bashika 800 amakotex mu ntara ya Rumonge muri komine Muhuta. Muri imyaka 5 iri imbere ni yihe migambi mufite mushaka kurangura, mushaka gushyira imbere kugira ngo mukomeze muteze imbere abategarugori? Muri production y'iwacu mu myaka 5 iri imbere twarihaye ihangiro y'uko twoba hafi abakenyezi bafise amikoro make, na cane cane abariko baraja mu mashirahamwe, tukabereka ukuntu bo kwiteza imbere a partir ya association agiyemwo. Hama turanabona yuko nyene abo bakenyezi twobafasha kurondera isoko y'ibintu bakora, kuko turafise nka association iri Bubanza y'abadamu bajisha. Abo baratwituye batwereka ivyo bakora, natwe twimvira ukungene rero twobateza imbere biciye muri ivyo bikorwa vyabo. Turabarondera ukuntu baja mu mafoire ahi Bujumbura, hari ama exposition ahora aba y'ibintu abantu bakora, tukabafasha bakamanuka bakabizana, ahurumva tuba turiko turafasha. Hanyuma na cane cane rico rero c'abana babigeme coco, urumva no muri vacances tuko turaplanifia ukuntu twobarankontra, tukaraba amashuri amwe tugenda kuza turabaganiriza tubigisha. Osi hariho n'andi ma association usanga akomeye y'abadamu bakorera à l'intérieur du pays mu gihugu hagati. Abo bose tukumva yuko twobegera. Shaka agasaro kawe muzakabona, maze rero shaka agasaro kawe muzakabona.
mu Rwanda mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 abantu benshi baratandukanye, abana basiga ababyeyi mu gihugu bajya hanze, ababyeyi basiga abana baragenda. Umwe mu bana nyina yasize i Karongi mu cyahoze ari Kibuye, Clemence wifashije, yahamagaye Ijwi ry'Amerika ikiganiro Agasaro Kaburaga, ati cyampa nibura nkabona ifoto ya mama. Ndamukunda mbanza baramushimira ko yambyaye, ariko ndamwinginze byibura azana amahirwe yo kumumenya, amenye byibura ifoto yo kabyara. Clemence atuye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Gisozi, akagari ka Ruhango, umudugudu w'Umurava. Mfite mama wanjye aba Murangora, ibyo ndabizi ko twigeze tubona atwandikira akandiko muri 2009 atubwira ko ari Murangora, yakohereje kuri HCR, njye nakuriye Rubengera nkurira kwa papa wiwe. Urumva rero nyuma naje kuza kugerageza kumuvugisha, ari marume wundi wo ku mugore wa kabiri wa sogokuru, umuhaye ubufasha bwo kumuvugisha. None se mama wawe yitwa nde? Izina rimwe yitwaga Tabu, irindi kuba yarihinduye sinigeze ndifata, nabonyeho Tabu ryo riracyariho. Urumva yansize ndi muto kugeza n'isaha sinzi nyine isura ye, mba nifuza byibura kumubona, nkavuga ati niwampa amahirwe yo kubona ifoto ye yaba nkoreye cyane. Niyo mpamvu nyine numvishe ukora ikiganiro Agasaro, ndagushakisha nyine nkaya nirirwa mbaza abanyamakuru tuzi ngo numve ko nabona nimero yawe. Urumva naje guhamagara n'undi munyamakuru w'Umurundi ukora ikiganiro ku Ijwi ry'Amerika, nyine ngira ngo numve ko yazampuza nawe. Clemence, mama wawe agenda wari ufite imyaka ingahe? Yewe ntabwo mbyibuka, urumva 94, kuko nanjye umukecuru bambwira ngo nta nubwo azi neza igihe navukiye. Kuba bagari ariko guhera 94 nibwo yagiye twatandukanye, ariko ndakeka nabandi narindi nko mu myaka nk'itatu byibuze. None se papa wawe iyo umubajije akubwira iki kuri mama wawe? Papa wanjye ntabwo twakuranye, urumva yambyariye kwa sogokuru. Niho nakuriye, nyine nakuriye kwa sogokuru, sinigeze nkurana na papa. Ku buryo no ku byangombwa ndangamimerere wanditse kuri sogokuru wawe? N'irangamuntu nayifatiye kuri sogokuru. Ako kandiko mama wawe aheruka kohereza muri 2009 warakabitse, urakibuka ujya ukareba? Mukecuru urumva yari yarakabitse kuko ari Karongi, ko biri kose yakabona. Ariko izo nimero zo ndazifite z'icyo gihe ko ziba muri telefone, ariko ntabwo zijya zicamo nyine. Aramutse muri uyu mwanya tuvugana yumvise Ijwi ry'Amerika, fungura umutima wawe umubwire icyo ushaka kumubwira nk'umwana. Ni ukuri ikintu namubwira ni uko mukunda cyane, rwose pe ndamukunda, mba numva baramushimira ko yambyaye, ariko ndamwinginze byibura azana amahirwe yo kumumenya, amenye byibura ifoto yo kabyara. Mumbabarire nyine navuga byinshi, urumva ngira ikiniga cyo kumva ko nyine mama wanjye ariho, ariko nkaba numva ntamuzi pe, kandi nifuza kumumenya nyine. Urumva nabaye imyaka myinshi nzi ko yapfuye, uza kumenya ko ariho. Rwose pe nanjye nifuza kumubona, ni uko azambabarire yo kabyara, kandi n'Imana izamuhera umugisha, azambabarire byibura atume mubona pe, atume mumenya byibura. Clemence, ndahamya yuko umubyeyi wawe ubutumwa bumugeraho, ko azakumva kandi ko azaguhoza amarira yawe bidatinze. Komera. Imana iguhe imigisha myinshi, urakoze cyane pe, urakoze pe, urakoze nawe. Ntacyo bitwaye, ihangane, turi kumwe kandi ndagukomeza. Nukuri urakoze cyane, Imana iguhembe, iguhe imigisha myinshi cyane, nukuri. Urakoze cyane Clemence, kandi umunsi mwiza. Yego nanjye murakoze, umunsi mwiza. Agasaro Kaburaga karabonetse. radiyo Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nyuma y'amakuru y'ibiyaga bigari n'ikiganiro Iwanyu mu Ntara, reka mbifurize kugubwa neza.
Thomas Kamirindi mu kanya gato arabasusurutsa muri cya kiganiro cy'umuziki. Ntimujye kure. Amajwi y'ibiganiro mwarimo gukurikira yegeranijwe na Geoffrey Mutagoma, byari bihagarariwe na Edi Rwema, kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Nshimiye rero abagize uruhare muri